Iyi komine yacu ya Muhuta ni komine imwe mu makomine y'igihugu isigaye itagira umuyaga nkuba. Kuva komine yitwa komine gushika ubu nta muyaga nkuba ifise. Banyakubawa rero muradushikanire iyo ngorane hejuru, hanyuma ibarabara naryo mwaribonye ingene rimeze n'irindi muraza kuricamwo, navyo nyene twasaba ko mubidushikanira ku rwego rwo hejuru kugira ngo badufashe, kuko ni intambamyi y'iterambere mw'ikomine yacu. Hanyuma hariho ikigira gatatu, amazi meza. Hariho umugende w'amazi witwa umugende w'amavugwe uva muri zone Rutongo wari gushobora guhereza amazi mu mazone yose agize komine. Uwo mugende rero ni ahamere ariko irawukora, haraheze nk'amezi ashika ndwi ibikorwa vyarahagaze, tuguma tubaza uko bimeze batubwira ngo turindire. Rero muradufashe kugira ngo ayo mazi ashobore gushikira bene gihugu, kuko ayo mazi yoshitse mu mazone ane yose agize komine. Murakoze rero, izo ni ngorane nke mu zindi dufise, ariko izo ni nyamukuru, kuko ata muyaga nkuba dufise nta terambere rishoboka kuri ya mbono ya leta. Amazi meza atadushikiriye iterambere rirahungabana, eka mbere n'ibarabara nyamukuru ritagenda neza, iterambere mw'ikomine rirahungabana. Twumvise ibisabo byanyu, yaba musanteri yaba umuvyeyi w'intara, bisa n'ibisusa, kandi ndazi aha tugenda n'abantu bazi kwandika. Ivyo babifashe babishize mu nyandiko, kuko twebwe kugira ngo ntitwihende kandi ntitwibagire mu gutanga raporo tuzoyibatangira yanditse, kuko murazi yuko umuntu agiye kubivuga ku mutwe yosanga yihenze canke yibagiye. Nico gituma rero ndabemereye yuko iraporo mwadushikirije ibigoye bikigoranye ngaha mw'ikomine tuzobibashikanira atangorane.